Muri kino gihe igihugu kiriko gica mu bihe bigoye cane bitoroshe, bituma abantu bagira ubwoba bwinshi butuma no guhahamuka mbere bashobora guhahamuka biturutse ku vyo bumva n'ivyo babona biba hagati yabo na hirya yabo mu kibano. Urumva ubwo bwoba rero butuma umuntu afise novuga ubuntu butoyi ashobora kugwara mu mutwe agahahamuka, hanyuma umuntu amaze guhahamuka murazi yuko ntasubira kuba wa wundi aba yahindutse, nukuvuga ngo n'ibikorwa yahora akora ntaba akibikora, hanyuma n'igihugu murumva gica kihahombera kuko uyo muntu ntaba agishobora gukora ibikorwa bishobora guteza imbere igihugu. Abantu bo kwigenza gute kugira ngo birinde iryo hahamuka? Yego. Novuga nti ukuntu abantu bashobora kwigenza biragoye kuko nukubaza umuntu akaraba ati mbega iryo hahamuka ririko ritumwa n'iki. Murabona muri bino bihe harimo ubwicanyi bwinshi butuma abantu bati ingo zabo, abandi bakicwa ababo babona, haba harimwo nk'abana, haba harimwo abantu bafise novuga ubuntu butoyi, novuga ni fragilité psychologique ituma badashobora kwakira ivyo bintu maze bakagwara. Imyifato rero novuga nti iragoye, novuga nti bategerezwa kwihanganira ivyo bintu bariko barabona biriko birabashikira, mugabo ntivyoroshe kuko normalement icatezwa gukorwa ni ukuvura la société, igihugu cose, abantu bakarandurana n'imizi ibintu vy'ubwicanyi, bakarandurana n'imizi ibintu bituma abantu bagira ubwoba. Ico gihe ibazo bariko barakinga iyo ngwara, mugabo ubwicanyi bubandanije nk'uko tubibona uno musi, mu misi izoza tuzoronka abantu bafise ingwara zo mu mutwe benshi cane.